wewe ko wahisemo gukurikira Kristo witeguye gushika he kubwiwe? Kuko haravuga ngo umuntu atazoheba ubuzima bwiwe kubganje ngo azobubura ku munsi w'imperuka, ngo mugabo uzobura ubuzima bwiwe kubganje azoburonka. Dushobora kuvuga ngo warakurikiye Kristo mugabo ugifise ingeso zinyuranye nizo Kristo atugomba. Hari n'ibintu dusabwa mu buzima bwa misi yose guheba kubwa Kristo, tukaguma tugumbiriye dufasha. Ikimenyetso rero kimwe mu bimenyetso byinshi kikwereka kuri kurakurikira Kristo nukubona ubuzima bwawe bugenda buhinduka bukagenda bushushanywa nuko ubutumwa bwiza buvuga, ari ryo jambo ry'Imana rivuga Kristo Yesu. Ubuzima rero bwo guhinduka nuvuga ngo tubaho ubuzima bunyuranye nuko imibiri yacu yifuza, nico cya kiguzi. Uremera guheba ibintu wari wumva umenga ufitiye inyungu kubwa Kristo, kuko Kristo arengeye ivyo twebwe tugomba guheba. Tuba twiteguye ko kubwo ubutumwa bwiza dushobora kwemera no kubupfira. Hagati aho je numva umengo vya bintu rero ntivyoroshe. Ibidashobokera abantu kuri Kristo Yesu birashoboka. Ikibazo dufise nuko nitwumviriza ryajwi, kuko ryajwi iyo riturongoye tukaryumviriza urugendo ruroro. Mugabo iyo dushatse kwirongora tukirongora dukoresheje inguvu zacu ni ngombwa tunanirwa. Iyo bariko baravuga ko gukurikira Kristo harimwo umunyenga, tukaba twumvise guhamwa, uwo munyenga uhagaze he? Iyo bariko baravuga umunyenga babiriya n'ibintu vyo mubiri, mugabo umunyenga twebwe tuzi neza uri su tubikiwe n'umunyenga tuzoronka mwijuru, nuko dushika mwijuru. Abazoshika mwijuru bonyene gusa nibo bazorya uwo munyenga. Shalom, ikaze kuri mwebwe mwese mudukurikira. Ndasubiye kwifuriza umugoroba mwiza, nizera ko mumeze neza, mwiriwe neza, mwarondeye mukaronka. Kuri uno munsi, kuri uno mugoroba tugiye kubandanya ku biyago bidufasha kumenya ibyo twakurikiye, ibyo turimwo, ukuri kw'ijambo tuba dusoma canke tuba twumva. Tugiye kuganira ku ijambo ikiguzi cyo gukurikira Kristo. Wibaza ko bimeze gute kumukurikira? Gukurikira Kristo ni iki? Ikiguzi iryo jambo rikubwiye iki? Nabazaniye umutumire ni Pasteur Hervé Nsengiyumva, ni wagiye kudufasha kudusigurira ayo majambo kugira ngo dushobore kumenya vyinshi twifashishije ijambo ry'Imana. Pasteur Hervé, ndakuramukije. Ndabaramukije cyane Marvin. Mumeze neza? Namahoro cyane, turashima. Umuryango umeze neza? Twese turakomeye, bose barakomeye. Yego. Ndashaka mudufashe kuri aya majambo duhejeje kuvuga. Gukurikira Kristo. Ego, murakoze cyane. Numva ari ni jambo ryiza cyane kandi rikomeye, kuko niryo jambo ry'urufatiro rigize umukristo, rigize ubuzima bwacu. Tuvuga ko twahisemo ko tuvuga ko twahisemo gukurikira Yesu. Ndano kuvuga ngo rero nimba twarahisemo gukurikira Yesu, mbega uyu dukurikira turamuzi? Canke ni igiki kitwereka ko vy'ukuri ari we turiko turakurikira? Ni ibibazo vyinshi, ni kibazo kimwe kirimo ibibazo vyinshi, mugabo kandi kigize ubuzima bwose bw'umukristo ngaha ku isi gushika arangije urugendo rwiwe, biciye muko ubuzima bwe burangira biciye mu rupfu, canke Kristo Yesu akazogaruka gutora ishengero. Ndavuga ngo ni n'urugendo rurerure rurimo ibintu vyinshi cyane. Rero ndagomba mumfashe kwanza tubanze dusome ijambo ry'Imana, kuko nibaza yuko inyishu yose twotanga tutisunze ijambo ry'Imana byo hava bitugora. Yego. Reka duhere muri Yohani igice c'10, udusomere kuva ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 5. Yohani igice c'10 kuva ku murongo wa mbere. Ijambo ry'umutwe ravuga ngo umwungere mwiza. Umwungere mwiza. Sawa. Nukuri ndababwire, udaca mw'irembo ry'urugo rw'intama ariko akuririra ahandi, uwo aba ari gisuma n'umwambuzi. Ariko uca mw'irembo niwe mwungere w'intama. Uca mw'irembo niwe mwungere w'intama. Muteramyi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi ryiwe. Ahamagara iziwe ntama mu mazina yazo, akaziturutsa. Kandi yamaze guturutsa iziwe zose azija imbere zikamukurikira, kuko zizi ijwi
ryiwe umurongo wa 5 Mm. ariko uwo zitazi ntizomukurikira Namba. namba kubera iki zomuhunga kuko zitazi amajwi y'abandi. y'abandi bisigura ngo hariho umwungere n'abandi bungere siko ni ukuvuga ngo umwungere yahereye hejuru ngo irembo ni rimwe ryonyene mugabo ugifise hahajya nyene aho dufashe usoma umurongo w'icinde kugira ngo bumve iryo rembo iryo ari ryo. Ni jewe rembo. Aha. Ni jewe nde? Rembo. Aha. Kandi ushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa. Uca wese hehe muri iryo rembo. Hariho ikintu bita passage obligé. Ni ukuvuga ngo ntushobora kuvuga ko wakurikiye Kristo udaciye muri Kristo. Nuvuga ngo ijambo rya mbere hariho irembo ryuguruye kandi ryugururiwe bose mugabo si bose bahitamo kugira gute kuricamo siko. Ijambo rya mbere iryo rembo ni ukuvuga ngo umuntu wese adaciye muri iryo rembo ngo aba ari gisuma n'umwambutsi. Bisigura ngo umuntu wese agomba gukurikira Kristo hari irembo agomba gucamo. Yesu rero arabivuze neza ku murongo w'icenza ngo ni jewe rembo. Siko ntiwahejeje nacenda guciramo. Abati ni jewe rembo kandi ushika mu rugo wese aciye muri jewe arakizwa agataha agaturuka akaronka icanya. Donc ni ukuvuga ngo rero gukurikira Kristo ni iki? Siko aha bahereye ku murongo wa mbere baratubwira ngo nukuri ndababwira udaca mu irembo ry'urugo rw'intama ariko akurira ahandi ngo uwo ni gisuma n'umwambuzi. Bisigura ngo ijambo ry'Imana ahandi muri Yohana haravuga kandi ngo ni jewe inzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ushobora gushika kwa data atanciyeko. Bisigura ngo nta buryo na bumwe bwo kuvuga ngo warakurikiye Imana udaciye muri Kristo Yesu. Bisigura ngo intambwe ya mbere rero umuryango twinjiriramo kugira ngo dutangura urugendo na Kristo no kumwizera. Tumaze kumwizera tumwizera biciye turumva ubutumwa bwiza. Ubwo butumwa bwiza buvuga gupfa no kuzuka kwiwe hanyuma tugahitamo kugira gute kumwizera. Tumaze kumwizera rero niho hahandi twumvise ku murongo wa 4 ni ukuvuga ngo guca mu irembo no kwizera niko kwinjira niko kwizera Kristo Yesu. Hanyuma rero ngo uwo maze kuja mu irembo rero uyo mwungere niwe agira gute niwe aduturutsa ngo aduturutsa gute rero ngo atuja imbere ngo hanyuma tugakurikira. Siko ngo kubera iki dukurikira ngo kuko tuzi iki ijwi ryiwe. Ngo kandi ngo ntibishobora gukunda ko dukurikira abandi kuko amajwi y'abandi ntayo tuba tuzi. Rero iyo tuvuze ijwi birashobora gutera confusion abantu kuko turabona ibintu byeze cyane. Numvise Imana inganiriza numvise ijwi ry'Imana niki mbega ijwi rya Kristo uno munsi turyumvira he kugira ngo tumenye ngo aha ni Kristo yavuze canke birashobora gushika ni umuntu yavuze canke ni Shetani cyane umuntu yibwiye ni umuntu yibwiye canke ni Shetani kuko nawe aravuga yavuze. Niryo jambo nagomba ko tubanza kuvuga kugira ngo abantu bamenye mbega iryo jwi rya Yesu turyumva gute kugira ngo tumenye dabo ko ari we turiko turakurikira canke ari ayandi majwi tumvise. Siko yego dusome mu Baheburayo igice ca mbere nego ndibaza ku murongo wa mbere n'umurongo wa kabiri mugabo cyane cyane umurongo wa mbere. Abaheburayo igice ca mbere umurongo wa mbere. Kera Imana yabaririye ba sogokuruza mu kanwa k'abavugishwa nayo mu bihe byinshi no mu buryo bwinshi. Ni ukuvuga ngo kera Imana yaravuga nivyo mugabe ikavuga ngo ibicishije hehe mu kanwa k'abahanuzi bayo kenshi kandi no mu buryo bwinshi. Sawa. Umurongo wa kabiri nawe uvuga ngo muri iyi minsi yiherezo mu minsi yiherezo yabaririye twebwe mu kanwa k'umwana wayo. Twebwe abo mu gihe bo mu minsi y'iki yiherezo twebwe Imana ituganirije ijwi ry'Imana turyumva à travers Yesu. Arabisigura rero ingene tuvyumva bandanye umurongo wa kabiri.
uwo yashiriyeho kuba samuragwa wa vyose. icambere uyo yashiriweho kuba samuragwa wa vyose. Niwe yahaye kurema isi. Uwo kuko ari ukayangana ku bwiza bwayo n'ishusho ya kameremere kayo, kandi ashikiza vyose ijambo ry'ubushobozi bwiwe. Ahejeje gushiraho umuhagiro w'ivyaha, avyagira iburyo bw'icubahiro c'ubwami bwo mw'ijuru. Amaze kuba uhambaye kurusha abamarayika, nk'uko izina yarazwe rirengeye ayabo. Siko ni ukuvuga ngo aha baratubwiye kwanza, mbega iryo jwi rya Kristo turyumvirahe? Ni ukumenya rero uno munsi wewe mu gukurikira Kristo wumvise iki? Wumvise ijwi rya Kristo canke wumvise ijwi ry'abantu? Kuko ijwi rya Kristo twavyumvise ngo abantu bo mu gihe cya nyuma bazokumva biciye, Imana iganiriza abantu biciye hehe? Mu mwana wayo ikunda ari we Kristo. Siko bisigura iki rero? Twebwe aho twumvira ivy'umwana wayo, ni ukuvuga ngo ahantu hose utumvise ico umwana w'Imana yakoze ku bwawe, ico gupfa no kuzuka, ngo aba ari ico wuririrako kugira ngo wumve, ukumva ibindi vyose binyuranye n'ico Kristo Yesu yakoze, ntuzobumvise ijwi ryiwe. Kuko ijwi ryiwe n'ico Imana ituganiriza biciye muri we, ituganiriza ibihereye kuco yakoze. Ico Imana yamutumye kuza ngaha kwisi gukora kwari kuducungura. Ni ukumenya ngo twebwe twaracunguwe. Yesu yaje ari umugororotsi, ari umwana w'Imana, mugabo Imana imuhindura icaha kubw'abantu, kubw'abanyavyaha, kugira ngo abazomwizera bose bahabwe kugororoka biciye muri we. Siko nuvuga ngo duhereye aho rero naho duhera kumvira ijwi ry'Imana. Ijwi ry'Imana n'ubutumwa bwiza buvuga ugufa no kuzuka k'umwami wacu Yesu Kristo, nivyo biduha access yo kwinjira rero muri rya rembo. Nuko cha tubandanya n'ica kabiri, ko twavuze ati gukurikira Yesu ni iki, ariko butuje ku kiguzi. Ikiguzi ni iki mu buryo bwumvikana, kugira imbere ko tuja kuja ku kiguzi cyo gukurikira Kristo. Mudufashe mudusigurira ijambo ikiguzi kugira ngo bidufashe ko twinjira neza. Murakoze cyane. Bo ijambo ikiguzi nagerageje kuraba mu gifaransa umenga ni le prix. Le prix naho umenga habonekamo ikintu c'amafaranga canke ikintu c'uburyo, mugabo ntibisigura ivyo vyonyene. Ndagisigura mu majambo abiri icari co ikiguzi. Ni ukuvuga ngo ikiguzi ni ikintu umuntu atanga kugira ngo aronke ikindi kintu. Ni ukuvuga ngo ni ikintu umuntu atanga kugira ngo aronke ikindi kintu, yamaze kubona agaciro k'ico kindi kintu agira aronke. Mu yandi majambo, canke ni ikintu umuntu aheba kubwo kwakira ikindi kintu. Akavuga ati jewe ndahevye iki kintu kubera nzi ko inyungu yo kugiheba nzoronkamo ikindi kintu. Nico bita ikiguzi. Ikiguzi rero no gisigura muri ayo majambo abiri, kuko ugerageje kuraba mu gifaransa ko narondeye ingene no bivuga mu kirundi ndabura. Mu gifaransa aravuga ngo le prix est la valeur qu'un individu est disposé à débourser en contrepartie de la cession d'un bien ou d'un service. Ngo ni ikintu umuntu ashiraho akaba yiteguye gutanga kuko azi yuko hari ikindi kintu aza kuronka amaze kugitanga. Mu majambo make rero ikiguzi ni ikintu umuntu atanga canke ni ikintu umuntu ashobora guheba kuko azi ko hari ico ahabwa. Hari ijambo ryagarutse, hariho gutanga, hariho no guhabwa. Mugaba hanini agaciro kanini gahagaze hehe? Ku kiguzi. Gahagaze ku kintu umuntu agira gute aronka. Ni gahagaze ku umuntu aba yatanze, kuko kijya umuntu atanga agitanga yamaze kubona yuko icaza kuronka gifise agaciro kanini kuruta ico atanze. Mbega nta gihe umuntu niyababona hariho ibintu agiye kwakira bifise agaciro, ariko yumva adashobora kurekura, yumva adashobora kurekura ngo atange ikiguzi c'ico afise canke c'icari ku bw'ico yakiriye. Ntibishika? Birashika cyane.
ariko rero muri iyo ka ni ukuvuga ngo nyene kwanka gutanga nuvuga ngo cya kindi yategerezwa guhabwa ntabakikironsa nuvuga kugira ngo gihabwe nuko hari icuba watanze. Sinzi rero mu mbabarire reka ndabigarukane muri buti uko turavuga kugira ngo abantu ntibave bibaza ko turavuga ivy'ubudandaje n'ibindi bintu siko ni ukuvuga ngo twebwe rero ikiguzi cyacu ni ikihe mu Mana ni ukuvuga ngo ni twebwe duhereza ubuzima bwacu Imana, dutanga ubuzima bwacu tukabuhereza Kristo, naho nyene nagomba gushika sivyo, hanyuma Kristo nawe akaduhereza ubuzima bwiwe siko kuko ubuzima bwa Kristo nibwo bufise agaciro mu maso y'Imana kuruta ubuzima bwacu. Mbega ni gute dushobora gutanga ico kiguzi biba vyoroshe bisaba iki gutanga uwo muntu nyene ku bwa Kristo bivuze iki? Uwo muntu tumutanga gute, twiheba gute ku bwa Kristo? Reka dusome ntaco kugira bitworohere sivyo. Ivyanditswe ni vyinshi mba numva umenga twobisomera rimwe vyose mugabo reka duhere gusoma muri Matayo igice ca 19 duhere ku murongo wa 16. Haravuga hati ijambo ry'umutwe rivuga ngo umusore w'umutunzi haza umuntu kuri we aramubaza ati mwigisha nkore iciza ki ngo ndonke ubugingo budashira. Nkore iciza ki kugira ngo ngire gute ndonke ubugingo budashira. Nuvuga ngo mu yandi majambo yabonye yuko mu bugingo budashira harimo agaciro kanini cyane. Aravuga ati ikiguzi byose byonsaba cyose byonsaba no gikora kugira ngo ndonke iki ubugingo budashira. Bandanya aramubwira ati umbariza iki iciza inziza ni imwe ariko usangwa ugomba kwinjira mu bugingo witondera ivyagezwe. Aramubaza ati nibihe? Yesu aramwishura ati ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntukagirize abandi ibinyoma, wubahe so na nyoko, kandi ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Wa musore aramubwira ati ibyo byose naravyitondeye, hari ikindi mpajije? Ni ukuvuga ngo muri make yaje kurondera icyo yaraje kurondera Kristo, yaje kukimurondera ko afise CV. Sinzi ko uravyumva. Yumva umenga wewe ntiyabimusavye, ntiyabimubajije, ntiyamubajije te nkora iki, muri we yaba yumva umenga arakwije condition zose kugira ngo aronke icyo ariko arasaba. Siko ntiyaje afise umutima wo kuvuga ati jewe mbona ahubwo ataco mfise notanga kugira ngo ndonke ubugingo budashira. Kuko urumva yaciye abwira Yesu ati jewe ibindi byose uriko uravuga narabikoze. Yesu nawe rero agira mwishira amwereke ko hari icyahagije. Yesu aramubwira ati asanga ugomba kuba agahore, genda ushore ivyo utunze ugabire aboro, niho uzogira itunga mu ijuru, uteko uze unkurikire. Yamubwiye ibintu binga bibiri. Icambere aramubwiye ati asanga ugomba kuba gahore, ugomba kuba kiti, sivyo, ugomba kumva yuko ukwije nkuko washatse kunyereka yuko wewe vyose wabikoze. Kora ibi bintu ndagusavye. Icambere genda ushore bijya vyose ufise, ubihereza aboro. Umaze kubitanga ivyo ute kugire gute unkurikire. Okay, bandanya murongo ukurikira. Uwo musore yumvise iryo jambo agenda ababaye kuko yari afise itunga ryinshi. Yesu abwira abigishwa biwe ati ndababwira ukuri, biragoye ko umutunzi yinjira mu bwami bwo mu ijuru, kandi ndababwire yuko icoroshe ari ukwingamiya guca mu zuru ry'urushinge biruta ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa bavyumvise baratangara cyane bati none rero ninde ashobora gukizwa? Urumva abigishwa baribajije bwa bundi rero ivyo gukizwa ni hatari kabisa. Kubera iki? Baravyirabishije ko nk'abantu basanga bo kubwabo ico vyitwa ko bosabwa ntaco bashoboye gutanga kugira ngo bagire gute baronka gakiza. Siko mugabo Yesu yarabishuye ku murongo wa 26 arababwira ngo Yesu arabitegereza arababwira ati kubw'abantu ico ntigishoboka
ariko ku Mana vyose birashoboka. bisibuka ngo ibidashobokera abantu bishobokera Imana. Aha, reka tugaruke rero. Nuvuga ngo ibitashobokera umwana w'umuntu Imana yarabikoze biciye muri Kristo Yesu, kugira ngo twebwe ivyo dusabwa bize kutworohera kugira ngo twinjire. Sinzi ko wumva. Nuvuga ngo ibi umutunzi yasabwe mu bisanzwe mu yandi majambo Yesu yabimusavye kugira ngo amwereke yuko we kubw'inguvu ziwe ataca ashobora gutanga kugira ngo agire gute aronke ubugingo budashira. Ni ukuvuga ngo yaciye amusaba cya kindi nyene yumva ko ari icy'agaciro, azi neza ko adashobora kurekura. Ni ukuvuga ngo rero Kristo Yesu kugira ngo tumwakire mu buzima bwacu ntidushobora kumwakira mu buzima bwacu tutemeye kurekura ubuzima bwacu, kuko ubuzima bwacu n'ubuzima bw'Imana biri incompatible, ntibijana. Ni ukuvuga ngo swat ubuzima bwacu bugapfa, butegerezwa gupfa kugira ngo ubw'Imana bugire gute buseruke. Muga iyo ubuzima bwacu bukiriho biragoye yuko ubuzima bw'Imana nabwo bufata ikibanza muri twebwe. None umuntu atanga ubuzima bwiwe gute kuri Kristo, apfa gute? Urashobora kuba warakiriye Kristo mugabo ugasanga hariho avuga ati birasaba ikiguzi bivanye naho umuntu akorera, uvuga ati hariho byinshi byinshi imbere, ugasanga jewe nanje ndakoze ko nk'abandi, ibiguzi ni byinshi. Ariko kandi ibiguzi byo babingana gute aho uvuga ati umuntu ageza aha gutanga ibiguzi? Mbega ni mpaka umuntu atanga ikiguzi mu gukurikira Kristo hoho? Urakoze cyane, ubajije ikibazo cyiza. Je m'excuse beaucoup kubera ko iyo ibi bintu iyo ndabivuze birambabatsa. Urabona abakristo benshi bakurikira Yesu batiteze kumuhereza ubuzima bwabo kugira ngo abari wabuyobora, mugabo bakaza bafise amagenda yabo, bakifuza yuko Yesu akurikira ivyo bobo bashaka kuruta ko bo bakurikira inzira Yesu abereka. Niyo ngorane ya mbere ibaho. Nico gituma biragora kenshi abantu gutakaza ivyo baba babonamo inyungu ku bwa Kristo, kuko ivyo barabibonesha amaso, barabika bakaba bakabifatisha amaboko. Mugabo iyo hageze yuko bemera gutakaza kugira ngo baronke, atari ubuntu bw'Imana umuntu agiriwe ngo ahishurirwe yuko ivyo atakaje bidashobora kugereranywa na busa n'ivyo agiye kwakira. Niyo ngorane abantu bagira rero. Barumva babona ko ivy'Imana ari vyiza, mugabo ntibazi neza agaciro kavyo, kuko ntibaba biteze kurekura ikintu cyose gishobora kubabera intambamyi kugira ngo bakire ivyo vy'Imana. Naho ikibazo cya mbere gihera. Uraba abantu bakera, iyo uravya valera abantu bakera, amavalera abantu bakera bari bafise, ukacuraba n'abakristo bubu, birateye agahinda. Mugabo reka ndabisome. Ngo buno Petero aramubaza ati, mbega twebwe ko twaretse vyose tukagukurikira, none tuzohabwa iki? S'il te plaît. Petero avuze ngo twebwe twarahevye vyose turagukurikira. Sinzi kuri kurumva ico kintu. Baremeye baraheba vyose kubwo kumukurikira. Mbe ni kubera iki bahevye vyose? Nuko babonye yuko ivyo bari bafise vyose bidashobora kugereranywa na busa na buhoro n'ivyo bazoronka bakurikiye Kristo Yesu. Naho ingorane zitangura kubera. Umurongo rero wa 29 acarabidondagura. Yesu arababwira ati, ndababwira ukuri yuko mwebwe abankurikiye, aho umwana w'umuntu azovyagirira ku ntebe y'ubwiza bwiwe igihe cyo kuvyarwa ukundi gusha. Uri kurumva? Namwe muzokwicara ku ntebe 12, mucira imanza imiryango 12 y'Abisirayeli. Ni ukuvuga ngo ivyo ni ivyo abantu bazohabwa mu gihe nibamara gushika mu ijuru. Aravuga umuco wa kabiri ngo umuntu wese, mwumve, yasize urugo canke bene nyina canke bashikibe canke se canke nyina canke abana canke itongo kubw'izina ryanje, azobishumbushwa umurengera kandi azoragwa ubugingo budashira. Ariko benshi b'imbere bazoba b'inyuma, kandi ab'inyuma bazoba b'imbere. Sinzi ko wumva iyi liste atanze. Umuntu wese, ni ukuvuga ngo yavuze rero, yavuze ngo umuntu wese yasize urugo
urugo famiye nk'uko jewe nubatse. Kristo akampamagara akambwira ati wewe ndagukeneye kandi kugira ngo unkorere neza urasiga bo mu rugo unkurikire. Nuko batagenda bavuga intumwa, burya intumwa zari zifise harimo izari zifisemo abagore, abo ba Petero bose barafise imiryango, mugabo bari barasize imiryango, ugasiga urugo ugaheba abana, ugaheba abavukanyi, ugaheba iki. Donc abantu no munsi bakeneye kuronka ku Mana mugabo batiteguye kugira icyo batakaje. Nuvuga ngo mu rugendo rwo gukurikira Kristo hari ibintu tubwirizwa gutakaza kugira ngo turonke ibifise agaciro karuta ivyo twibaza ko dufise. None nimba ivyo dufise uno munsi byo babifise agaciro, Kristo twomurondera kwiki? Kristo tumurondera ko ibifise agaciro kuruta ivyo dufise. Ivyo dufise barabisubiyemo, turafise urugo twarubatse, turafise abana, turafise abavukanyi, turafise imiryango, turafise amatongo, turafise ibi. Nuvuga ngo ivyo turabihabwa, turabironka, tubihabwa n'abavyeyi, ibindi turabironka kuko twabirondeye. Ivyo turabifise deja. Siko no kuvuga ngo rero uhisemwo gukurikira Kristo hari ivyo agusaba kubwirizwa gutakaza kugira ngo uronke ibifise agaciro kuruta ivyo, kuko yasanze muri uru rugendo ko kumukurikira hariyo vyinshi bishobora kutubera intambamyi tutemeye kubireka. Donc ivyo rero tugenda tubisanga hehe mw'ijambo ry'Imana. Mugabo nkundire gato nshiremo n'iri jambo kuko numvise umenga mu Kirundi niba bivuga neza canka muri Matayo, turisomira ijambo yavuze muri Mariko igice c'icumi, reka duhere kuri 28 ntacu, sivyo? Kuko ayandi ni amajambo yavuze. Maze Petero atangura kumubwira ati raba twebwe twaretse byose turagukurikira. Yesu arababwira ati ndababwira ukuri, nta waretse inzu canke bene nyina canke bashiki biwe canke nyina canke se canke abana canke itongo kubwanje no kubw'ubutumwa bwiza. Aha rero muri Mariko bongeye ko ibintu bibiri, kubwajewe Kristo no kubw'ubutumwa bwiza. Deux choses. Nukuvuga ngo we n'ubutumwa bwiza hanini ntibitandukanye. Ubutumwa bwiza buvuga we. Nukuvuga ngo aba kubera bari muri ministère, Yesu yarabahamagaye kugira ngo abashire muri ministère yiwe yivuga butumwa. Avuga ati kugira ngo munkorere nubwo butumwa mu bushikane kure benshi bashoboka bamenye ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana, hari ibintu mugomba kureka. Okay? Urumva? Acara bivuga rero kubera Petero yaraharura ati je narahevye kuroba, nari mfise businesses wanje ndiko ndakora, narasize umuryango, abimuhira ntibakimbona, abo mu muryango ntibakimbona, nukuvuga ngo nta mwanya nkibafitiye. None ivyo vyose ko twabihevye tuzoronka iki? Asangwa tudashobora, sinzi ko wumva logique. Amaze kumva amajambo Yesu yishuye ujya mutunzi, yaciye avuga ati bwa bundi twe twamukurikiye rero aha ku isi twiteze kuronka iki? Siko? Yesu aramwishura rero amajambo yamwishuye aha muri Mariko niyo yanjohe. Aravuga ngo 29, Yesu arababwira ati ndababwira ukuri, nta waretse inzu canke bene nyina canke bashiki biwe canke nyina canke se canke abana canke itongo kubwanje no kubw'ubutumwa bwiza atazobishumbushwa ijana muri iki gihe cya none. Amazu, wumvise umviriza rero, amazu, bene nyina n'abashiki biwe n'abanyina n'abana n'itongo. Umviriza rero ikintu yongeye ko ngaha muri Mariko, bisukiranijwe no guhamwa. Wumvise? Nukuvuga ngo ivyo byose umuntu arabironka mugabo bifatanije n'ico bita persécution. Je m'excuse rero. Nukuvuga ngo uno musi danger ihari, bisigura ngo wewe ko ahisemo gukurikira Kristo witeguye gushika he kubwiwe Ikiguzi. Nico Ikiguzi twavuze. Witeguye guheba iki? Kuko ha munsi haravuga ni mu gice cya 16 ngo umuntu atazoheba ubuzima bwiwe kubwanje ngo azobubura ku munsi w'imperuka, ngo mugabo uzobura ubuzima bwiwe kubwanje azoburonka. None tuzoronka gushumbusha harimo guhamwa. Ego nico rero kiteye ubwoba. Nukuvuga ngo turashumbushwa les biens matériels, mugabo nukuvuga ngo ivyo bitegerezwa gufatanywa n'iki? No guhamwa. Duhamwa kubera iki?
duhamwa kuko ubuzima Kristo Yesu aduha bunyuranye n'ubuzima bw'isi. Uko twebwe Kristo adusaba kubaho binyuranye n'uko abisi babaye. Bisigura iki rero? Bisigura ngo nimba ubuzima tuba turi mu isi natwe, hari ibyo abo mu isi bazodusaba gukora, hari ubuzima abo mu isi bazoshaka ko tubaho. Mugabo kubera Kristo afite ubundi buzima dusaba, bishobora gutuma abantu batwanka canke bakadutuka canke bakadufata nabi kubera ko tutari ko turabaho nk'uko babwirizwa kubaho. Ariko pastor mbabarenda guciremwo, iyo bariko baravuga ko gukurikira Kristo harimwo umunyenga, tukaba twumvise guhamwa, uwo munyenga uhagaze he? Okay, c'est ça. Niyo ngorane. Iyo bariko baravuga umunyenga, babiriya n'ibintu vy'umubiri. Ibintu vy'umubiri, ibintu bifatika. Siko, mugabo umunyenga twebwe tuzi neza uri sûr tubikiwe n'umunyenga tuzoronka mwijuru. Nico gituma ariyo focus yacu. Nuko dushika mwijuru. Kuko abazoshika mwijuru bonyene gusa nibo bazorya uwo munyenga. None tukiri kwisi hoho tuzoguma duhamwa canke tuzotezurirwa? Urazi tezurirwa ryacu. Nuko no mwihamwa no mu kubabazwa ku bwa Kristo tugumana amahoro, tugumana umunezero kuko dufise uturemesha muri twebwe. Ariko kandi nitwama mu ngorane no mu bibazo no mu biki oya sico yaduhamagariye. Mugabo nukuvuga ngo nivyo bije nukuraba mbega turiko tubabazwa ku bwa Kristo canke tuko tubabazwa kuko hari ubuzima tubayeho butari bwo tutabwirizwa kuba. Reka nsome kano kantu Paulo yandikiye Abifilipi igice ca mbere umurongo wa 27 gushika ku murongo wa 29. Haravuga ngo ariko kimwe gusa ingeso zanyu zimere nk'uko bibereye ubutumwa bwiza bwa Kristo. Wumvise? Hari ingeso twebwe dusaba kubamwo zibereye ubutumwa bwiza vyitwa yuko bwatuvyaye bwa kabiri. Izo ngeso nizo zibera abandi icitegerezo yuko turaba Kristo bajya bari mwisi. Izo ngeso zirashobora gutuma duhamwa kubera iki? Zinyuranye n'ingeso z'isi, zinyuranye n'ubuzima bo mwisi babayeho. Nivyo bya bindi namye ndakubwira Marvin. Ntushobora kuvuga ngo warakurikiye Kristo mugabo ugifise ingeso zinyuranye nizo Kristo tugombako. Ntibikunda. Ngo abahisemo gukurikira Kristo rero abajana mu nzira. Muri urwo rugendo muba muriko murajanamwo. Ugenda uratakaza bya bindi byose bitabereye bidakwiriye kubwiwe. Ikimenyetso rero kimwe mu bimenyetso byinshi kikwereka kuri kurakurikira Kristo nuko ubona ubuzima bwawe bugenda buhinduka bukagenda bushushanywa nuko ubutumwa bwiza buvuga. Ari ryo jambo ry'Imana rivuga Kristo Yesu. Bisigura ngo umukristo byitwa ko yakurikiye Kristo mugabo ubuzima bwiwe butariko burahinduka. Suzuma neza urabe ko wakurikiye Kristo cyangwa wakurikiye ibindi bintu. Ubuzima rero bwo guhinduka nuvuga ngo tubaho ubuzima bunyuranye nuko imibiri yacu yifuza. Niwo wamubabara, nico cya kiguzi. Uremera guheba ibintu wari wumva umenga ufitiye inyungu ku bwa Kristo, kuko Kristo arengeye ivyo twebwe tugomba guheba. Nico gituma Paulo yavuze aha mu Bifilipi nyene igice ca 3 ngo nasanze, urumva, ngo vyose ari ubuhomba ari nk'ishano kubw'ikibirengeye nico cyo kumenya Kristo. Ngo ibintu byose ngo ivyahora bimbera inyungu jewe, ivyahora ari inyungu puma, ivyo nahora mbona ko ndonkamo inyungu, ndonka mu buzima, ndonka kubaho, ndonka bijya byose bindi by'umubiri, ngo nabibonye nk'ubuhomba. Ngo kubw'ikibirengeye nico cyo kumenya Kristo Yesu. Hagati aho je numva umengo vya bintu rero ntivyoroshe. Ndasubiramo rya jambo batubwira hahandi muri Matayo, ibidashobokera abantu kuri Kristo Yesu birashoboka. Ikibazo dufise nuko nitwumviriza ryajwi, kuko rijajwi iyo riturongoye tukaryumviriza urugendo ruroro. Mugabo iyo dushatse kwirongora tukirongora dukoresheje inguvu zacu ni ngombwa tunanirwa. Iyo dushatse gukora ivyo Kristo dusaba tutisunze ico yakoze, kuko ico yakoze nico gitanga inyishu, gitanga n'ubwo bubasha
bwo gukora ibyo adusaba. Iyo atari byo twisunze turananigwa, biratugora. Okay, nico gituma rero mvuga gucyane Marvin, nimba twarahisemo gukurikira Kristo, twemere yuko bishobora no gushika no kubabazwa, tukababazwa kubwiwe. Okay, aho numva rero umuntu wese yoba yabwiwe ko gukurikira Kristo vyama vyera, siko bimeze, siko biri nta na gato. Nuko ntari bwaheze gusoma uyu murongo. Aravuga ngo ngo kugira ngo nje kubagendera canke naje numva ivyanyu ko muhagaze mushikamye, mufise imwe muhuza umutima, mu kurwanira ukwizera ubutumwa bwiza. Hajemo ibintu byo kurwana, nuvuga ngo ntibiba byoroshe. Hajemo ibintu by'intambara, no kuvuga ngo ntibiba byoroshe. Hari intambara yigera iryo. Oya, hari umusirikare akubwira ko agiye ku rugamba, bagiye kuryoherwa muri Ruyenga. Umusirikare agiye kugwana, abazi ati jewe ngiye guhagararira igihugu, nemera no kugipfira. Niko natwe turi. Twebwe rero engagement dufata ku Mana, tuba twiteguye ko kubw'ubutumwa bwiza dushobora kwemera no kubupfira. Ariko rero abakristo bubu uretse no gupfa, kuko abantu baranatinya gupfa kubera bataba bazi niyo bagiye, siko urumva. Hari n'ibintu dusabwa mu buzima bwa misi yose guheba ku bwa Kristo, tukaguma tugumbiriye dufasha. Kubera iki? Nituza agaciro k'ivyo duhabwa mu gihe twarekuye bijya dusabwa kurekura. Niyo ngorane rero dufise, urumva. Bisigura iki rero? Umurongo wa 28, ko mudakangwa n'abarwanizi ku kintu na kimwe. Hari abantu bagwanya ubutumwa bwiza, siko. Aha ni Paulo ariko aravuga kuko bobo barabicamwo igihe cabo, urumva. Ico kizobera abo ikimenyetso cyo guhona, ariko mwebwe icagakiza kandi kivuye ku Mana. Kuko ico umviriza rero umurongo wa 29 ndawukunda cyane. Ngo kuko ico mwagabiwe ku bwa Kristo, ico twaha ku bwa Kristo atari kumwizera gusa, ariko mwagabiwe no kubabazwa kubwiwe. Ntitwagabiwe kwizera Kristo gusa, oya, ariko twaragabiwe no kubabazwa kubwiwe. Umbabarire dusa n'abarangiza, tubigarukane kuri mwebwe muri ko muratubarira. Dufatiye kuva ryari mwamenye Kristo, nubwo ahe rugendo mwagiranye nawe bisaba gutakaza. Hari akantu woba wibuka woba waratakaje kubwiwe, ukavuga ati ndapfuye ku bwawe Kristo? Okay, Marvin, maze imyaka yababa 17, irikira 17 ndi muri iyi nzira y'agakiza. Gushika n'uyu munsi two turavuga, hari ivyo ndiko ndatakaza ku bwa Kristo. Mugabo reka ndakubwira ikintu kimwe Marvin, uwo munsi nahisemo gukurikira Yesu, navuze ati jewe ndahindukiye kandi sinzosubira inyuma. Ivyo duhura navyo byose nzovyemera. Nuvuga ngo narafashe engagement yo gukurikira Kristo. Muri urwo rugendo rero rw'imyaka 17, Marvin, nakurikiye Kristo mfise amafuti n'amanyanga menshi. Nubu ndacafise ivyo mpajije. Nukuvuga ngo naratakaje byinshi, naratakaje abagenzi, kumbure no mu muryango ntibakimbona. Hirya yuko nakurikiye Kristo, haciye hiyongera ko na ministere y'ubushumba, kica kibikindi kintu kiza ko mu responsabilité kuruta kuba umukristo asanzwe. Ko kuba umukristo asanzwe umenga ubazwa biki, urashobora kwinjira muri eglise ugasohoka. Mwana ngoma nababwire namwe bw'abakristo mu nyumvirize, burya murafise responsabilité imbere y'Imana y'ubuzima bwanyu, kuko ubuzima bwanyu buhinduka niko bubigishinga ntahe kuri Kristo, siko. Twebwe rero kubashumba, kubitwa ko basumbiye abandi, icambere usanga ubuzima bwawe butagikonta, usanga umuryango wawe utakikuronkera umwanya nkuko wawuronkera. Jewe rero nanagize mariage ndi umushumba, ndi pasteur. Nuvuga ngo twubakanye twabanye ndi pasteur, siko urukura vyumva. Nuvuga ngo aranshigikira muri ministere, mugabo
hari umwanya atandonka yarakeneye kundongera kwa abana, hari umwanya batandongeramo kubera iki? Jewe sindiho service y'urugo rwanje, ndiho service du royaume. Naho nashaka gushika nibaza ko bice bibafasha kumva ko ivyo twavuze nawe nyene bimukorako n'ubiki mukorako ari urugendo rurerure. Ariko hagati aho dusa n'abarangiza rero umuntu yakurikiye Kristo muri urwo rugendo nyene mu buryo bw'umwihariko nk'akajambo ko kurangirizako nikihe kintu akwiye kumenya yo kwitegura gute? Umbajije ikibazo ciza. Urabona Marvin, abantu bari muri monde y'ibi vy'Imana baroroheje ivy'Imana babigira ibintu biraho tu, umuntu afata uko agomba akabibamo uko agomba. Kubera iki? Turi mu gihe c'ubuntu, sivyo? Uno musi nta muntu akora ikosa ngo arihanirwaho nyene. Mugabo ntibazi yuko umuntu wese ngaha ku isi hariho umunsi uzoshika akabazwa ingene yabayeho ngaha ku isi. Uhereye cyane cyane rero kubo mu nzu y'Imana, kubahisemo kumukurikira Yesu. Reka kuba ataramukurikira, abatarahitamo kwizera, ijambo ry'Imana rivuga ngo bo baramaze gutsindwa n'urubanza. Muga birababaje kuri bajya vyitwa ko bizeye Yesu Kristo bazotsindwa n'urubanza. Kubera iki? Batahisemo kumwegurira ubuzima bwabo. Uriko uravyumva nkuko bikwiriye. Rero jewe ndagomba kwishura nerekeza kwanza kubashumba, kuko urumva iki kintu ni kinini cyane. Nitunabihejeje tubiciriye hagati. Twavuze muri rusangi, muga hariho gukurikira Kristo. Umaze kumukurikira Kristo mu rugendo, akaguhereza ibango nkuko yahereje intumwa, akababwira ati ndabatumye. Muga mu Kristo wese yaratumwe n'Imana. Nuvuga ngo gutumwa nuko twatumwe kwamamaza ubutumwa bwiza. Hari igihe abantu biyoza ko kuvuga ubutumwa bwiza ari ukuvuga ijambo ry'Imana nkasoma nkuko navuze muri Bibiliya. No. Hari ijambo rigira kabiri abantu bakunda kwirengagiza. Ni ntahe dushingira Kristo, tuyimushingira biciye he? Tuyimushingira biciye mu buzima bwacu, ico ubwo butumwa bwiza bwatumariye. Uko twabubonye mu buzima bwacu. Naho bigira ububasha bwo gufasha abajya turiko turabibwira. None wowe wobwira umuntu wo kwereka inzira umuntu nawe utarimwo, ntibikunda. Bisigura ikirere ku bakozi b'Imana, tugerageze twereke inzira abantu na twebwe turimwo, kandi tubaza bari twebwe tugira gute tubabera ivyitegerezo. Nuvuga ngo rero kubera icitegerezo abandi usanga ubwirizwa guheba ibintu byinshi. No kuvuga rero ngo hari inkuru tudasomye muri Luka igice c'10, Yesu atuma intumwa kuvuga ubutumwa bwiza. Yarababwiye ku murongo wa 3, ndabatumye muri ntama mu mabingira. Yarabagishije inama, ndabatumye mugiye mu mabingira mugamwe muri ntama. No kuvuga ngo ibingira n'intama bihuye urumva ibica bikurikira. Arongeraho gati si ngomba ko hari impamba canke hari ikirato canke hari ikintu na kimwe mutwara mu rugendo mugiyemo. Aho muzoshika bakabakira, bakabaha igikombe cy'amazi canke ngwico bazobaha cyose mucakira. Mugabo ndagerageza kuri abakozi b'Imana uno munsi kugira ngo unamutumire honyene ni protokole ndende, umviriza no gutegura ibintu birebire azoshikira he. Hari comfort abantu bubu babayemwo, ugerageje kurondera mu ijambo ry'Imana udasanga ahantu na hamwe ririmo. Cyane ahantu na hamwe nigeze mbona intuma zigeze zigira comfort ngo bashikira ahantu heza, babakire neza, babagaburire, canke aho bashitse bavuze ubutumwa bace babahezagira babahereze sadaka ya nabi. Nuvuga ni ibintu byinshi tubyinjiyemo ntitwobivamo. Mugabo ikigira kabiri no kuvuga ngo abantu bakunda le spectacle. Ku murongo wa 17 baca baraza rero bishima. Uraziga Yesu, uno munsi vyabaye impemu mbi zatwumviye, twatesheje, twasengeye abantu baragwa hasi, bamwe amadayimoni arabavamo, abandi baragira gute. Urabona ibi bintu biharawe power, urumva demonstration of power. Nivyo ijambo ry'Imana avuga ngo ibitangaza bizokurikira bizera. Biradukurikira, si twebwe tubikurikira. Marvin, biza gushingira intahe ubutumwa bwiza, mugasitwe tubikurikira. Ni kimwe mu bishingira intahe ubutumwa bwiza. Hanyuma Yesu arabitegereza ati nyabuna nimunezerererwe yuko amazina yanyu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Bisigura ngo ushobora gukoreshwa ibitangaza, ushobora kuvuga ubutumwa bwiza abantu bagahezagirwa, ushobora guhanura, ushobora kuririmba neza, ushobora gukora bijya bikorwa bindi byose, mugabo izina ryawe ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo.
bisigura ngo ico twihatira kugira ngo rero amazina yacu tugira ibimenyetso bitugaragara ko twebwe yuko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, nuko ubuzima bwacu bugenda buhinduka bukarushaho gushushanywa na Kristo, gushushanywa n'ubwo butumwa bwiza tugenda kuvuga. Ni ukuvuga ngo mu majambo make tumenye ko kubw'ubutumwa bwiza ari bwo Kristo Yesu, tumenye yuko dukwiye kugera ku rugezo rw'uko twemera yuko hari ibyo tuzobwirizwa gutakaza no guhomba kubw'ubutumwa bwiza. Ntibiba vyoroshe kumva aya majambo, ntibiba vyoroshe gusigurirwa amajambo nk'aya, ariko ikiba kiryoshe nuko inyuma y'ukumva aya majambo utoyumviriza rimwe ushobora kuyasubiramo. Jewe ndabisubiramo nicaye hano, n'inyuma y'ikiganiro nkabisubiramo, nawe urashobora kubikora nkanje. Pastor Herve, ndagushimire cyane. Marvin, ndabashimiye cyane, mugabo ndagushimiye ku gikorwa ukora. Ico ndagusabira kumburengira sinze ko abaho warutumira bakikwifuriza, ndifuza yuko ubu butumwa bwiza wahagurutse kuvuga ati jewe ndifuza ko ubutumwa bwiza bwa Kristo bushika kure. Ni ukuvuga ngo bujane nawe, mugendane nabwo. Ni ukuvuga ngo bugende burahindura ubuzima bwawe, ugende urabona akamaro kabwo nawe mu buzima bw'iwawe, ubona uhinduka utera gushushanywa nawe, kugira ngo twese jewe nawe tuzoraganwe n'abandi bose bazokumviriza ubu butumwa, umwandu tubikiwe mu ijuru, kuko niyo finalite y'ubuzima bw'Umukristo. Murakoze cyane, ibyo mudusabiye bibe ku buzima bwanyu. Turabashimiye cyane mwebwe mwese mwako muradukurikirana. Nizera ko mwize byinshi. Nimba hari ico ubaza, nimba hari ico wifuza, urashobora kutwandikira muri commentaire, canke nimba unzi urashobora kunyandikira nakubariza ikibazo mu buryo bwihuse. Mugire umugoroba mwiza. Ngahi wanyu ni ubutumwa bwiza kuri bose.